Bicenga imbere mbona na cyane bagiye kutuyagira ibitari bike bijanye cyane no shyira hamwe cyane no company ya Lino Music isanzwe itwarwa n'uwitwa Lino Ngabire asanzwe aho mu gihugu cya Australia. Kanya tuzabona ibyo bateguye na cyane ku usanzwe ajejwe ivya media ndetse n'ivya media nawe ni Bimenyimana Novel ndetse n'usanzwe ari representa wa Lino Music Company hano mu Burundi. Nawe se ubundi yitwa Gilbert Nkurunziza baduteguriye byinshi na cyane ku bijyanye na promotion. Aha niyo tuzaguhagarara ko bateguye ku baririmbyi b'Uburundi. Turazi ko iki kibazo gisanzwe gihari ni naho bashatse gukorera cyane gusumba imbere y'uko bazatubwira ibindi bizokomeza muri Lino Music Company. Uko bivanze rero nuko isanzwe ikorera hano mu gisagara cya Bujumbura muri ya building hajya kuri Avenue de l'Amitié PC ni kuri ni APC niveau ya kabiri nimero C73 muri Usangi. Turazi ko kenshi abaririmbyi barakora indirimbo mugabo bama muri audio bama mu audio kenshi mugabo ino company igitanguye gukorera ko hari promotion igiye gukorera abaririmbyi cyane aba artiste b'u Burundi mu kuzoja kwiyandikisha muri nivo basanzwe bakoreramo mu nyuma bareze baselectionne inabyo baza kubishikirako. Numva ahanini n'utangura nk'ijambo uze Bimenyimana Novel asanzwe agenda media abaramutse hanyuma kiduka n'akaryo ubusanzwe ari representa wa Lino Music Company nawe nyine baramutse mu nyuma tuzakomeza n'ibikurikira. Okay, murakoze cyane nk'uko yabivuze Novel Bimenyimana nkaba njeje hanyuma kuno munsi twashimye gutegura ikiganiro kugira ngo dushe ku icyo tuvuze nka Linox Music Company. Bwa mbere Linox Music Company ni company ikora ibitari bike ariko n'umuntu dushaka guhagarara ku kijyanye na music no promotion dushaka gukora ku baririmbyi. Linox Music Company ifite intumbero ya renforcement capacité ku leadership hanyuma na formation dans l'informatique. Aho usinza kuvyinjiramo kuko sino zatuzana no munsi n'ubwira ngo mumenye exactement Linox Music Company akarere kwirakoreramo. Hanyuma kinacho turifuza no sirimbe rya service ya radio television numérique ariko hari bitarasobanuka neza ariko niyo dutera tuja ivuga uko. Hanyuma kinacho turasena dushaka no bya service ya organisation y'ama evenement tandukanye ku baririmbyi ku bindi bisanzwe tugenegene bitandukanye. Icyo no cyo mvuga ni ikihe nuko uno munsi dushaka guhagarara ko ariko dushaka guhagarara ku promotion y'abaririmbyi uko yakungo bivuga. Dushaka kugira promotion murabizi mwese abaririmbyi nka muri cy'u Burundi uko yabivuze hari abantu bakora audio ariko bikagwana cyane kugira ngo bashobore gukora video. Hano muri ibyo nabizi yuko dutuza abaririmbyi benshi bafite tara mu Burundi kandi bashoboye kuririmba ariko ugasanga kubera uburyo kubera kudashobora iki ugasanga ari ahantu adashobora gushika. Rero Linox Music Company yaciye y'intumbero kumanza gutanga promotion ku baririmbyi twarashoboye kubija inama turavuga ati reka dutange promotion kuba abaririmbyi barimba muri rusange tufate amakohari yo ma église ndavuge ma église y'aba protestant catholique bose baruguru mu bijyanga twifuza amakorale ashika kurane ane ushaka guha promotion ndayivuga uko tugiye kubigenza. Tukazobakorera indirimbo zibiri zo shooting neza hanyuma twagire na video for free atakibazo na kimwe tabindi bintu basavye turafise ivyuma bikwiye Linox Music Company. Hanyuma abaririmbyi barimo gutici wabo ari babiri cyangwa batatu abo nabo nyene twabibagiwe ariko twacari muri gospel abo nabo dukeneye abakobwa babiri n'abahungu babiri bafise indirimbo za audio zitarenze iminota 5 donc tuvuga ngo iminota 4 n'amasegonda 30 undi niyo ndirimbo kare dukeneye. Hanyuma uko bizogenda ndabivuga mu nyuma twari dukenera n'ama club culturel
abaririmbyi batamba barimba indirimbo z'ikirundi dukeneye imigwi 3 abo naho tuzakora indirimbo zibiri rero uko tugomba kuzobikora navuze iminota dusanzwe dusaba uko tuzobikora naho zukundi tuzotangura kubandika kuva kuri umunsi wa mbere tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu bizodufata isomene yose tuzoba turangije kubandika hama kwiyandikisha turaza gutanga nimero yo ku kazi twongere dutange na adresse aho dukorera nta kindi kintu dusaba ni kuzana iyo ndirimbo tukakwandika hanyuma hari ababijejwe tuvyige turabe iyo ndirimbo yuko by'ukuri dushobora kuyitora hanyuma tugufashe kugira ngo dushobore kuyukorera neza ata kibazo kimwe gihari hanyuma kinaco no bananiza ko ma condition nta bintu birebire tuzosaba ariko dere n'isomene nigiye gutangura bashobora kuturondera nkuko yavuze adresse ni kuri biho ni hajya kuri Avenue de l'Amitié ibya building ya ABC muri niveau ya kabiri kuri C7 ya E3 niho dusanzwe dukorera hanyuma nimero nibaza baza kuzibona ko twifuza yuko iyi nkuru yoshika kure abaririmbyi cyane abaririmbyi bavyumve hanyuma baze tuvugane hanyuma dushobore gukora kino gikorwa umuntu mbere yo kubafasha hanyuma nimero de telefone ni 72 20 39 38 72 20 39 niyo nimero dushaka yuko bohamagara kugira ngo dushobore kubafasha hanyuma kina nashaka kubananiza ko kuri promotion ko tugomba kubikora hariho muri ndashobora kuza akavuga ati none ko nkeneye ko ibibanza bitandukanye yo gufatiramo ama image harabusanga bwa bubine bukivuga kubikibazo rero Linux Music Company ari imigwi y'abantu baririmbira hamwe kubijanye n'ama transport ama ma déplacement hari ama déplacement cyangwa n'ibindi bishobora kuba bikenewe abo tuzovugana nabo ariko nibaza yuko aho bazokwimenya ariko abo dushobora kumenya n'abantu bashobora kuba ari bakeya ari batatu ari bane Linux Music aho ndavuga neza yuko twebwe tuzobafata en charge tuzobafasha kugira ngo ama déplacement ndetse n'ibibanza bashobora kuba bakeneye ko bashobora gukoreramo video yabo tukabafasha mu kubirwa donc kubikota gutanga amafaranga rero Linux Music Company navuga ngo ije nkuko mubibona harimo music ije kugira ngo ifasha abaririmbyi b'u Burundi kugira ngo turabe ko umuziki w'u Burundi dushobora guteza imbere mu rugamba batari bake basanzwe barimo guteza umuziki ndundi hanyuma iki naco novuga nibijanye n'ibikoresho ndabirangiriza ko novuga ngo ibikoresho twe turabifise sibyo tuzakota cyangwa tugira ibiki Linux afite ibikoresho byayo byikwije kandi bikomeye cyo tuma tuvuga ati rero twahisemo gutanga ino message ko tubona yuko twiteguye kubikora hari abaproducteur babiri babishoboye kandi bamenyera ukarere nizera neza yuko atakibazo na kimwe kizohaba ku bantu bose bazaba bajugira mu dushokwana muri ubwo buryo rero ndangiza no kuvuga kino kintu nuko abaririmbyi bose bazoza ko muri Linux Music Company kuri office aho dukore hashobora kuza abaririmbyi benshi bafite indirimbo zabo bashaka ko dukorana nabo nuko navuze yuko tuzoraba indirimbo by'ukuri ikoze neza kandi ku buryo dushoboye kuyitanga cyangwa nawe hagiye kuyerekana kamwe bashobora ati indirimbo vraiment yarakozwe rero nico kintu hani tuzoga twabikota tubiraba kugira ngo dufashe abaririmbyi rero no vuga ngo n'abaririmbyi mushobora kuza kwaza kibazo kana cyakiri kare kijanye n'abandi bari indirimbo kufana no vuga ngo nabo ntitwabibagiwe ariko uno munsi twashatse gutangurira kuri aba baririmbyi nabo ndizira yuko mu minsi iri imbere ushobora kuzobahamagaza ko nabo kugira ngo dukwane nabo ko nta karimbi twe dufite muri Linux Music ariko byose bivana n'uburyo kugira ngo dushobore gufasha abaririmbyi aho badashoboye Linux Music ishobore kuhabashitsa rero no ngo ni ibisigaye n'ama service menshi dukora muri Linux Music ku muntu ni byato turakorana azovyibonera ubwiwe kandi azobitemwanya ko Linux Music aciye amufashije rero no kuvuga amajambo make mu kijanye na promotion no munsi twifuza guha ku baririmbyi
ni occasion uvuye ku baririmbyi b'abarundi imigwi itandukanye y'abarundi kugira ngo dushobore gufashanya tubashigikire mu gikorwa cyabo no mu ngabire zabo kugira ngo turabe yuko twoteza imbere umuziki ndundi. Murakoze. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Gilbert Nkurunziza, mvuka Ingozi, ndi umusore. Ku bisanzwe nsanzwe nije representa Will Knox Music Company, nije nkurikirana cyane cyane ibikorwa byayo nishigwa mu ngiro, cyane cyane kubijanye n'umugambi wo guteza imbere cyane cyane umuziki mu Burundi, tutibagiye ibindi ayandi ma departement yandi tutazize ku ruhande. Kuvuga rero nyene company yitwa nkuko mu byumva Rinox Music yitwa Lengabire, nawe yashimye ko ashobora gushinga kuzana iyi branch mu Burundi kuko asanzwe ari byo canke se mwuga akoreramo. Nukuvuga rero ikintu ca mbere kuko iyi company nta gihe kirekire iratangura, yatanguye ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12, tukaba twaragerageje gushira mu ngiro ibikorwa bitari bike no kugira ngo turabire hamwe kubijanye n'umuziki ndundi, kubijanye na gospel, kubijanye n'ibintu bijanye na informatique, ko mwibi bintu hari icyo tavuza zobamo no kwigishanya ibintu bijanye n'igiswahili, ndimi, Congereza, ni kuvuga ifise ama branch atandukanye. Kubw'ivyo rero ni kuvuga tumaze kubona twace tubanza gutegura promotion ku muririmbyi afise ingabire yipfuza gushika kure, kuko mu Burundi hari ingabire zitandukanye, hari amado menshi cyane, ariko benshi bagaca bagira ama obstacle ashobora gufrena guhagarika za ngabire zabo. Kugira rero dutangura igikorwa cyacu nyezina, twaciye dushima yuko tworansa ma publication biciye kuri promotion kugira ngo duhe akaryo buri muririmbyi yaba uririmba ku giti ciwe canke se ari muri chorale canke se izindirimbo z'imico kama zigize Uburundi bwacu, kugira ngo umuntu wese ashobore kuzana bya vyumviro wa muntu ari hari yakure nawe Rinox Music mufate umugongo, hama tushobore kumukorera indirimbo nziza, ko dusanzwe dufise abatekinisiye n'ibikoresho novuga ati byukuri ibikoresho biriho. Niyo mpamvu rero twashimye kubanza imbere yuko tugira ivyo dukora canke se ngo kuko ibi bintu byose bizoba profe kwa ya makora canke ibiki tuzokora nkuko yabidondaguye, hama umuntu tumusohorere indirimbo nziza cyane kandi zigezweho. Nibyo mu ncamake nashaka kuvuga nk'umurepresenta, isigaye ari ibibazo canke isi biraza gukurikira. Murakoze. Kubera amashi yo presenta mwanya w'ibibazo bakuze mwabye mwasina nibabe uri mu mwanya yakumva katika okay, manje kubaramutsa mwese ku mazina nitwa Itangishaka Chloera, nkaba ico njejwe muri Rinox Music, nkaba ndumwanditsi. Numva nta byinshi no bivuga ko kubera byinshi bamajije kubivuga ko
ikindi kintu nufishe batavuze no shaka kuvuga ni ikintu kijanye na membership. Muri Linox Music abaririmbyi bazokwifuza yuko tubandanya dukorana, hariho amasezerano tuzosinyiranira bagashobora kuba aba membership, kubera iyo umuntu amaje kuba membership niyo yaza gusohora indirimbo après ntazoshobora kuriha cyo kimwe n'abandi atari aba membership. Ico nico numva nari kongera ko ibindi byinshi babivuze hama murakoze. Nagoma nishure kubibazo bibajijwe kandi ndavyishura mwanya muto uko biratomoye. Hanyuma mpere kuwa mbere abajije ikibazo yavuze ati ngo mbe tuzokunguka iki mu byo turakora, kuko nko bizwi clip video irasaba uburyo. Igihe cyose urakora ikintu witeze kushoka ubona inyungu aho nyene byamabigorana. Ico mvuga rero ni kimwe, iyo habonetse umuntu avuga ati ngo mbafashe kino kintu nuko abafite umutima wo gufasha ubwa mbere. Umashaka gutakaza miliyoni 5, 10, 20 kugira ngo gusa amanza abone kijya kinashaka gukora kameme ko cabaye. Ico mvuga ni kimwe, kucereke cyo batu tuzokunguka iki muri Linox Music Company. Ubwa mbere twebwe twashyize imbere inyungu. Ntitwashyize imbere inyungu, dushaka manze dufashe ibisigaye burya umukozi abona impembo ari ho gikogwa. Ntitwaje dushira imbere ati twebwe tuje gufasha aba tuzokunguka iki uku nibaza yuko ngahano bangiye mu biri birebire ntitwova hano. Leco mvuga ni kimwe bwa mbere n'umutima wo gufasha abaririmbyi b'abarundi. Nico kibazo nico niyo nshu ya mbere numva no guha niyo mutima dufise muri Linox Music Company, gufasha umuririmbyi w'umurundi. Ibisigaye by'inyungu kuntu tuzokunguka nibaza yuko aho niho tumanza kuja kugikogwa, ibindi bizokwizana. Ikindi naco abajije ni kijanye na abajya abandi barimbi zindirimbo Kofan be bazoshikwa ryari. Boco novuga ni kimwe ntitwabatereranye. Sinovuga ati ngo ni mu kwezi canke mu mezi abiri canke ryari, hashobora kuba kare canke kera. Ariko ico mvuga ni kimwe, murabizi yuko umuntu wese ni vyiza yuko umuntu yemera ikintu ashoboye gukora. Kandi ni vyiza yuko umuntu iyo arashije ikintu agikora, kuko mwebwe muri abajournaliste muramenyesha makuru muca mubishira ku marezo sociaux, biramenyekana ati mbeba abantu byo bavuze barabikoze. Bisigura ngo rero twebwe tumanza kwiyemeza dushoboye, hanyuma ibindi bikaza mu nyuma. Nibaza ko ico kibazo rero mwabajije ntitwabateranye. Ikibintu ko twari kuvuga ati abarimbi zindirimbo Kofan ati twe ntabo dukeneye, nico cyari kuba kibi, kuko bose n'abarinzi kandi bose bashaka gutera imbere. Ico mvuga nike nuko abandi baririmbi twabazize kure, ico ndico nuko anytime dushobora kubatuma ko nabo bakaza twakora indirimbo. Ikindi kibazo mwabajije nikijanye na mbetso batora gute nibaza ari benshi. Ego nubundi kuza ari benshi bategeza kuza ari benshi nyene, kandi twavyumviye tuzi yuko bazoza ari benshi nyene. Ariko ico tuvuga ni kimwe nuko ushatse ngufashe abantu bose ntabyoshobora. N'abaguza tunga bakomeye tuzi barurangiranwa ubabwiye ati genda ufashe nk'Uburundi bwose bwonyene, nibaza yuko yogira ibiharuro birebire. Bisigura ngo rero abantu bakeneye ubufasha ni benshi. Ico mvuga ni kimwe nuko twe tuzofasha abo dushoboye, hanyuma uko tuzobatora nibaza ari benshi naho twebwe ababimenyereye barahari bashobora kandi kuzodufasha mu gutora izo ndirimbo. Ico nca mvuga ni kimwe nuko uko bazoba baje banganye kose, ikiryosha nuko twapresije ntitwavuze abaririmbyi umurengera ku buryo namwe ngo mushobora kuvuga ati oya abaririmbyi kamere ni benshi hari ibyo umuntu ashobora. Niyo mpamvu dupresije amakorale 4, dupresije abahungu 2 n'abakobwa 2 barimba giti ciwabo canke bafite amatimu yabo n'ama club culturel 3. Niyo mpamvu twaba tugire bike dushobora gukora, apana kwemera ibintu tudashoboye gukora. Ego hanyuma ikindi kibazo cyabazo nico nangeze ko ca Gael yabaje atuvuga ngo mbega abantu bazotora izo ndirimbo n'abantu basanzwe bimenyereye ku buryo batazorabira. Ico novuga nuko gushika no masaha twebwe tugomba gukora bino bintu atamuririmbyi numwe yigeza za muri Linox Music ku buryo yovuga ati uyu muntu kame twamufasha. Oya, twebwe uko tuje gutanga ino message niko n'abaririmbyi za kubashikira. Bisigura ngo rero umuririmbyi wese yumva byifuza ko twokorana nazi, hanyuma dukora akazi.
ntabwo tuzorabira ngo naka na naka, ariko abazohitamo kugahera kino kibazo barahari, kandi nibaza yuko icyo ndi cyo ntituzokwihenda, tuzokurikiza ibyo twe dushaka gukora kandi ibyo twemeye tubishire mu ngiro, tutiriwe turabesha abantu, kuko ni benshi baza bakabesha abantu kugira ngo gusa inkuru imenyekana, ariko tuzokora bike kandi vyiza, kandi ibyo twemeye tubishikane. Ico kibazo no kuvuga ngo barahari, nta kibazo na kimwe kihari, nibaza ari benshi tuzohitamo indirimbo ko twe tuzishaka, hanyuma dukora akazi. Okay. Bo ico novuga kuceke ukuntu bazotogwa, reka nivuga gatoya, bashobora kuzana indirimbo amajana 2 akarorero canke amajana 3 canke igihumbi canke ijana. Rero nibaza yuko hariho umwanya wo kuzumviriza, nzova kuraba ku masura ngo umuntu ramoze muri nda, hariho umwanya bwa mbere kuzumviriza, kandi ko twashizeho ico gisata cyo dushaka guhitamo izo ndirimbo, nuko nakwe twavyize turabona yuko hojaho hariho n'umugwi uzoziga ukumva ati kuri no ndirimbo uyu muntu kweri yarakoze indirimbo neza cyane, kandi kindi naco rifo turaba n'indirimbo tugiye gukora. Burya indirimbo muhashora kuza wasanga ariko aratukana usanga ibintu bitagira nakamaro, cyangwa wasanga nimba ari koma ni muri gospel wasanga ibintu nyene nta inspiration hari kabisa. Mugabo turakeneye ko umuntu by'ukuri aririmba indirimbo, sinzi ko muyibona niraza munabimenyereye, hari umuririmbyi ashobora kuririmba indirimbo usanga aririmvye album yose, ugasanga iyo album yiwe yose nta ndirimbo nimwe yashoboye no kuvuma mu gihugu, meme no muri quartier. Iyo dushaka turaba indirimbo imwe vuma tugiye gukwana ni promotion, hawo umuririmbyi avuga ati iyi ndirimbo nayitondeye, kandi kwa nayitondeye ndabona hari akarusho kidasanzwe abantu by'ukuri bamisemo, kandi ino ndirimbo yanje ndabona yuko hari ikintu kidasanzwe igiye kumfasha no gufasha dona message ngiye gutanga gufasha mu gihugu. Rero novuga ngo na makritere menshi tuzoraba, uretse kuyumviriza, kuraba kuntu bayikoze, amajambo, mbega iyo ndirimbo ikoze gute, byose nibaza yuko tugiye mu byo kuraba idonido ku ndirimbo two kwisanga twavuze byinshi cyane. Ariko cyo novuga nuko tuzoraba uko bayikoze, amajambo kunikoze, afite ubuntu bwinshi cyane, hama duhitemo. Gusa ntibisigura yuko izo zo twahisemo ko azoba ari mbi, oya, abo zo twahisemo nuko nyine dushaka indirimbo 4, ubundi ho bashobora kuzana indirimbo 100 cyangwa 50, ngasanga muri zo zose ziraryoshe, kandi vraiment ntushobora ngo zose zirabishe, no hari zo zoza duhitamo, nimba zo 10 tuzihitamwe, hanyuma ko nico giharuke dushaka gufasha. Ego dushaka tugira iki, dukora ibintu twiyemeza ibintu dushobora gukora, apana ibintu tudashoboye gukora tuzakwiteranya n'abantu, nuko nakivuga. Hama ikindi kibazo babaje ni abo tuzokora ama video yuko twishira kuri channel yacu ya Linox TV. Ico kibazo novuga ni kimwe, nuko abo tuzokorera izo ndirimbo tuzoganira nabo, ko turafise channel yacu ikora Linox TV turayifise, tuzoyagana icyo azohitamo kenshi tuzokora, ntitwe tumufata ku nguvu ngo indirimbo yawe cyo twitwara tuyipostire cyangwa tugira ikino, tuzovugana. Ashaka ko tuyitora ni sawa, ashaka ko tuyimuha akayipostire uko ashatse, it's okay, nubwigenge bwiwe ntwe tumuhata kana indirimbo yiwe. Ego hanyuma kiri naco novuga ku kindi kibazo cyabajwe n'ikijanye n'ama déplacement cyo cagekeraga guko cyane n'impuzu. Je nibaza yuko umuntu kumuha ivyo kurya ukamuhekenyera ukanamumirira, nibaza yuko vraiment il faut quand même ko nawe ushira amakano ukora. Umuntu yazanye ivyuma vyiwe, nturihe cabinet technique yaje gufata ama image, ntubarihe na montage, nibaza yuko vraiment hawa arimo support imuteye ubwo muri aho hantu, naho abantu benshi bakwamira. Hama ibisigaye novuga ngo kubijanye no gufasha abantu byekeye ama transport, Gaël yavuze, ncada bakarorero nk'ubu hari amakorale ashobora kuzanwa abantu 100, kwara hadi abantu sani 150, abo bose guca bafata ngo ugomba hari ama transport ntavyo wovamo. Burya natwe nimba dushaka gufasha, dushaka gufasha nyene ngo byose tugiremo, oya, kandi umuntu avuga ati nawe irihe déplacement kuba muri ville ushike mu cyara, ivyo ntivyo kunanira. Udashatse ugenda muri Congo canke muri Tanzania canke Canada, nibaza yuko vraiment igihugu cy'ubune cyacu kiregeranye ku buryo ushatse gukora clip video uto sesagura cyane, kandi umuntu ashatse kugufasha nawe ucumenye ukuntu uyorganiza amatugagira. Niyo mpamvu twatse tuvuga ngo
Linux Music izofasha mu vyishoboye mu vyekiye ama transport kuko niho tufata umuntu ngo no kurya ngo nshenda guha tuce turara turi muri tournage ngo nzokurihera hotel abantu ijana kwarira hotel abantu 50 kwarira hotel bawufuse business ukora ziteye ubwoba rero novuga ngo dushaka dufashe ibyo dushobora gukora hanyuma abarivyi nabo bagire babiborohere cyane ariko ico nico nuko vyose tuzovugana hanyuma dushobore kubafasha uko dushoboye ibyo n'impuzu bavuze bashobora gukenera nibaza yuko ivyo mu misiri imbere nuko tutarabijamwe cyane nka Linux Music turipfuza no kugira ibibanza vyacu vy'impuzu byambika abantu ariko ibyo sino vyinjiramo kubera tuzobivuga hanyuma ni twaba twabikoze ari ibintu bigaragara novuga ngo rero muvyo vy'impuzu byo umuntu wocunamwa umuntu wenye nazokwipanga tuzovugana hanyuma yipange uko ashoboye ari impuzu iki ibyo azovyimenyera hanyuma dukore kuri video ariko nibaza ko niyo support wadukoze sinto cyane muri Linux Music hanyuma iki naco adresse ngira nguri yabaye mubwiye aho dukorera ni muri ahaya kuri Avenue de l'Amitié muri ya building ya ABC ya building muri deuxième étage muri C7 habona ego naho telefone kwizo nimero natanze wocu babwira wocu bakwakira baraturafisa cyari cyo cyuma dushaka ko ino nimero niko hame niko amantuze nyahapanze amabiho yabo nyene ndiko yabipanze harimo agatire ni C7-3 ego amacucu tubasaba rero nuko iyi nimero twatanze mwoza kudufasha kuyitanga ahashoboka kugira ngo baze bakure tubabwire baze kuri biro hama tuvugane aco dushaka kubafasha tukibafashe kugira ngo dushobore kwa accomplish vision hamki naco novuga ngo hari kibazo yavuze ati mbega ibikorwa cy'akararo tumaze gukora ni icyahe ko twocerekana kugira ngo tubemeze cyo novuga ni ikintu novuga ngo Linux Music Company uko ahanya ko representative gaya yivuze ni company ikiri nshasha yacana nshasha nta bikorwa byinshi dakora ariko nuko ikiryoshe muri byo nuko twavuze yuko ifise ivyuma bikwiye kandi aparo kuba ifise ivyuma bikwiye nuko ifise n'abazokora ayo ma video babishoboye nico ki très important hambisigaye ntaho two turarisha muri no promotion oya uretse ko nkuko uriya bivuze yuko mu nyuma tumaze ino promotion imaze guhera tuzofasha abaririmbyi kandi nyuma mu bantu bazaba bashoboye kuba ba member ba Linux Music twagirana collaboration nabo tuzobagabanya mu bijanye n'ibiciro nitwabivugira ngaho ivyo tuzovugana entre twebwe no muririmbyi kugira ngo bivanye nuko zadufitaniye ubucuti na Linux Music Company rero hanini wazaje ku bibazo mwabajije nibaza yuko nagaje kubyishura kandi nibaza ko mwasobanukiwe neza murakoze ego okay i promotion navuze yuko ni somene imwe abantu baza kuyandikisha kuva ku munsi wa mbere itariki 10 bazo itariki 10 oya pi ego nitwoshobora kuba ukwezi nako twatwicaye dushaka yuko ino bitangwa kuva ku munsi wa mbere gushika kwa Mungu niyo somene dutanze kuyandikisha hanyuma abazoba twashoboye kuprefera muri bo tuzobarondera kubwacu tuba telefone tubabwiye ni muze kuri biho tuvugane mwashoboye kwa hotel kugira ngo dushobore gukorana ibindi bikorwa bibandanye nuko akazi gapanze murakoze kuri ibibazo bibije numva bitomoye kukijaye n'igituma twashoboye guhera kuri gospel canka ama club titre novuga ngo umuntu wese agenda afise vision abafise indoto yagomba gushika abafise indoto y'ibintu abagomba gukora novuga kuri iki kintu byavanye ku mu visionnaire wa Linux Music Company rero iyo umu visionnaire azati je nifuza ko twotangura uko ntuca uvuga ati oya novuga ngo ni cyumviyo cy'umu visionnaire yipfuje yuko twotangura muri gospel nizi club kiritirere nta kindi kintu mba no bisigura ko kirekire kirenzaho usibye yuko twavuze yuko nabandi ntitwabashize kure nuko nabo vuba tuzobahamagaza ko hanyuma bakaza tukabakorera mugabo gutangura kuri gospel na club culturel
ni icyumviro cy'umuvisionnaire wa Linux Music Company. Yes. Oya. Yes. Ariko ni kibazo bajije. Iki kibazo kiratomoye nakisubije ntumengo gahe yari abajije ikibazo kumeze nkuko no umuririmbyi azafite indirimbo tukayikora hanyuma akaba adafite ahantu ashobora kuyitanga kugira ngo abantu babone ibikorwa vyiwe. Ico novuga nuko mu gihe azoyidusa nabivuze ko tumaze kuvugana nawe abidusabye twe tuzobikora, hanyuma bishatse ko yitwaye indirimbo n'uburenganzira bwiwe haco bitwaye ivyo twavuganye tukavyumvikana twe tuzobikora ugushigikira mu kwamamaza indirimbo yawe ko nico kintu na Linux Music yifuza gukora cyane nugira ngo umuririmbyi atera imbere kandi umuririmbyi ashike nico bituma twifuza neza yuko mu misi iri imbere tumaze guheza ibyo amapromotion no gukora ama video vyose turifuza yuko na Linux Music izo bifise n'abaririmbyi isupporting ayo nyine ubwayo ariko ibyo sindabyinjiramo cyane ariko cyatuje n'umunsi ni ntuziya ni promotion ariko nuko mu misi iri imbere ko Linux Music twifuza gusupportinga n'abaririmbyi ubwayo bazafitane amasezerano na Linux Music tukabafasha ikintu cyose ngani ivyo bizoza mu nyuma twamaze gukuramo bino nibaza ko muzobimenyeshwa. Ego 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 okay hari yindi mwaye mfise yo kugira ngo mushinga igikorwa cy'ibyo kugira ngo abamba soboye ntabyo afise muramukoreye igikorwa kirasohotse ashimye ko gishira kuri channel yiwe okay nishasha cyane yisaba gukora mugabo okay akiri kujya mu bantu okay hariho abantu baba bavuze ati kumaradio ya mugabo gushikana cyo mufasha no kugira ngo ndiye muri bisanzara okay ego ico novuga ico kintu ngwazo mbajije ngo nagitomoye neza novuga ngo tuzomufasha mu jambo rimwe tuzomufasha kuko nico kintu twe dushaka ko ushikikira umuririmbyi w'umurundi tuzomufasha indirimbo yiwe ishike kure yego ndafite ikibazo kirimo gisanye cy'umushure mugabo cyangwa yego kuvuga umuvisionnaire wa Linux yego muri music yakorera yego muri bande neza mu muziki background ya nyine okay ico novuga okay cyane umwe muri mwego bwo yagiziye kwa okay tumbe ko harimo urugendo mugiyemo simpamba ikwiye cyangwa amaze guhandana n'umaba ari okay ico novuga ico kibazo umbajije uyu umuvisionnaire nyene company itwa Lino Ngabire numuririmbyi bwa mbere cyo mwagitahura sumudandaza yadukije sumuntu yadukije ibintu ko nyene oya kuko nta muntu yopfa kwiyemeza uko n'ibintu atabona iyo biva niyo bica Lino numuririmbyi bwa mbere asaba aririmbira muri Australia afite team yiwe asanga aririmba gospel ico novuga rero ni kimwe nuko kuba haje kino ciyumviro cyuko yofasha abandi baririmbyi nuko nawe abona agaciro k'umuziki arimo hanyuma natwe turi ngaha turavugana ngo ati okay ifo utanga no promotion mu baririmbyi nibaza yuko igihe hazoba amahigwe akaza ngaha mu Burundi nibaza muzobimenye ko nawe ni umuririmbyi kandi vraiment w'inzobere ayimazemo imyaka ishika 200 umuririmbyi rero novuga ngo rero kuba haje kino ciyumviro haraho cavuye sikino ciyadukije haraho cavuye amarako tuza gushigikira iciyumviro cy'umuvisionnaire okay abazo bakeneye kumenya bishashe no vuga cya mbere hatanzwe nimero yo ku kazi kiri naco ushobora gushika ku kazi hanyuma amakuru yose ukayaronka ajanye na Linux Music cyangwa ibijanye ni promotion tugiye guha abaririmbyi ego hariho uyu mukobwa ari ngaha ntaco bitwaye akora muri bio hanyuma uza wese azomwakira byose azobabwira nta problème nimwe banyakubahwa amenyesha makuru mwese mwashimye kuza kugira ngo bate mu mugongo ku iki gikorwa cyiza cyo kugira ngo wa muririmbyi yabuze ukuntu ashobora gusohora cara yiwe
cyambere cyo tubanje kubashimira. Ikintu rero nashaka gushikiriza garutse ku kibazo ca gatoya ca shikirizwe na KGDT. Ikibazo ca mbere kuvuga ibikorwa byonyene birivugira. Hajya rero nta nyungu isumba yuko ibikorwa iyo kigaragaye neza umwimbo wonyene urizana. No kuvuga rero ikintu ijambo nobwira umuririmbyi wese nuko Rinox Music izogarukira nga mu Burundi gusa. Nyene company asanzwe afise vision mu bihugu bitandukanye akoreramwo, navuga ati nko muri Nigeria, ariko icicaro cyo agifise muri Australia. No kuvuga rero arafise ishaka ryo kuzofasha akaromwa abaririmbyi bafite umuntu azoshobora gusohora indirimbo nziza, ashobora yuko kumusapotinga cyane no mu bihugu kugira ngo bigaragare neza igikorwa yakoze nawe yuko kitabaye imfa gusa. Gutyo rero wa mwimbo wa Rinox Music ushobore kwamamara biciye mu kugaragaza zatara za zindi zari zinyegejwe hariya hirya. Twese tuzi neza yuko mu Burundi umuntu ashobora bafise impano ariko akabura ingene ashobora kuyiserura. Murakoze.